je tubwizanye ukuri uranzi neza yuko ndi ninja number 1 kabisa sibyo uzi ko mfise house nta kazi mfise uzi ko mfise imodoka tabura essence ko DJ wokwemera wonyiteza wewe je bintu ko bigoye man wonyiteza biba bigoye tu ariko ko bikose ndakeneye n'ubundi naho no kwiteza nonzi ko ari ibintu bifise gahanga ariko ndakeneye umuntu tubana ndafise umuntu ndakeneye umuntu tubana uko biri kose none wonyiteza sha byogora na bro ibyo bibazo rero usanga ukuragira ugasanga umuntu yaradeprimye kandi afite byose ego bro nomenga ntibutonze mu mutwe kandi afite byose usokera ahantu hakaze nta na kimwe ubuze mubironkana amahoro ikibaho kodi ababikora bari nyegeje kandi ababikora neza nkawe yusanga abadesi tuvuge rero kari ama content yo gukamisha hari abari secret ubona imodoka ishika kumutora kabisa asohotse urupanga agiye nibaza umushuga dadiwe sinkunda abantu vraiment no basi wowe urubikora ariko ukabikora ku muntu ariko ngo pana ngo no munsi naka ngo nayi bari ico gipapa iwana kumana nico umushuga dadi gwawe uza kugutora basi ni rugutore n'amahoro meza rugutware gusa ntugumutambatamba ngo nani hari ibintu twikwegera byinje ngo ndabivuga kino nimugitinya gutwarinda kabisa sibyo nako mutinya gutwarinda ntimutinya ibindi bintu kandi ari byo bikaze super stimulante bitizane nziza cyane nta hano wisanga atari muri Susanibu ufise ikibazo cy'itakara canke impararanga na gimona mpuzabitsina ukaba ufise ubugumba canke warativye kuvyara ukaba ufise umuhekenyeri yo kumatisme ukuvirirana kw'amaraso kurenze ibiro by'umurengera ukudatera imbere bikwiye ko igitsina gabo ububare bw'umubiri canke uburu hataco bivuyeko ukudadara kw'imitsi canke yarazivye hamwe no kwama wijiriwe ivyo byose Sunbara bitoreye umuti Tizane super stimulante yaje kubinyisha ivyo bibazo byose twakubariye uba wifuza icyo tugufasha dukorera mu gisagara ca Bujumbura muri rohero ya mbere Avenue Pierre Ngendandumwe nimero 22 wowe uri kuri utashoboye kwashika twakure kuri 69 ubusa 87 majendwi na 56 canke kuri 77 majendwi na 36 majendwi na 47 Hello everybody, hello everyone. It's another day, another chance, another beautiful day. Kuwana nawe ni ibintu vy'amateka ibintu bitesa sana. It's your boy Kodi Mr. Braka, the first king from Itoto Batirande aka Metre Polivara. Yes, turongeye guhura iyindi ncuro tugihumeka tumeze fresh. Deja tugiye tumara umwaka guys. Amezi 9 araheze tugihumeka ndatoshima Imana. Ninda toshima Imana kwanza reka ndabaramutse mwaramutse bwake ivanye nawe uri kuranda buherereye so akuri mu Burundi cyangwa uri hanze y'igihugu bwatwe mu Burundi turacari mapema sana turi 14 right now. Yes, umukobwa mwiza dufite ibintu byinshi twe kuganira benshi baramumenyereye no mu journalist guys no mu journalist no munari ubwenge bwinshi adusobanurira ibintu bigiye bitandukanye byiza. Yes, ushobora kweza hano duherereye neza na neza guys duherereye ku Mutanga kuri campus imbere ya campus muri club Jardina aho beshi bitwa kwa Muvo Jean guys nanu hari bar Tesa hari Tesa ibintu byose bimeze fuwesara nimwitinye kwasohokera byose no kuri Ramera by the way ni ibintu usanga bitesa hari igikoni cyabye baba ibintu biri fosara guys invitation na mucerete reka ndamu okay abamenyereye benshi bamuzi kuri Nina ni mu journaliste muri Akamo TV muri Yagarawe TV ni umukobwa asanzwe afite imana nyinshi zitandukanye ni n'umudandaza ni n'umunyeshuri ni umupolivalante muri mange. Yes, n'umunsi twateye ibitego byo kumwakira mu bwani bwa Akamo TV. Ikico tubasaba sikindi kora subscribe gire commentaire sangiza n'ibiganiro vyacu abandi biradufasha sana bitera intege bituguma tuvyibuha guys rega turondera ibicano men. Yes akatuma kanya abaramutse donc karibu welcome welcome bienvenue. Oh voilà, bon merci beaucoup Kodi
kabisa ndakuramukije nanje ndaramukije kandi n'abakunzi ba Kama TV hari haciye igihe atari gito ntaza ngaha kabisa ariko gusa nyene ndacabakunda murabizi turakundana ndagarutse rero sinzi kodi vyagomba mbwire ariko ndahari I'm ready nama ndi ready kwishura ibintu vyiwe ivyumbaza byose ndakwishura kandi nzakomeze neza aho muri hose abariko baradukurikirana mubandanye musangiza ikiganiro kireza kureba ikiganiro wewe wenyene gisangiza abandi nabo babone ivyo nawe waciyeko ivyo bagusangije nawe bisangiza abandi. Bien sûr, yes, nkuko bisanze guys, mwana umukobwa ni mwiza, turabana ka nimero cyo abantu bakifuza kugira tukabatsemo mu bana kabisa. Nina twari tunakumbuye by the way, ntaruko arakuri kamera za Kamo TV kabisa, wari watwawe n'ibikimeze gute kwanza? Bon, ufite kodi rona kukorera ahantu habiri usanga biragoye sana ari bon aho ndi nkorera yababwiye ko ari kuri Yaga nawe TV kubera tukiri mu ntango usanga bigoye bikorwa usanga ari byinshi cyane usanga atakanyene uronka kaniniya n'ibintu byo kwideplaza usanzwe unakora ibintu bigoye cyane natwe gusanga twarakubititse ngaha so ninurasa fresh usanga bigoye bigagudenda ninurasa fresh by the way usa neza wambaye neza ewa ni sayizimvye bo irazimbutse kodi tuje muri ville tubaze irazimbutse reka dozahejuru bayibona nyaragira ko ntambaye guys mwandike muri commentaire amafanci hamuco mbone ko ndabayenze ufise umwana kwitaho rona ufise umwana kwita ari karamena mu bicana shano kuri aragerageza kabisa ari mu bikoko ari mu gikorwa sinimangushe abakobwa bo muskemo muca muduhe basha twamenyemo imita none kodire kare n'amabanga bahungu mu mwibaza ko mutworohereza oya twe turafise ama preuve ati gute makamba hari umuntu yiyahuri mutipe yamwe makamba naho ni too much ndaki oya bijya baje mba nibaza ko ari ububeshi nawe kwiyahura gute wo kwiyahura gute bari bamuhemukiye me usanye biravana umutima w'umuntu uzayimba yaba yafise ibindi bibazo akaba ariko kanyuma gatumye acatera yiya kuko sinumva ko ukiyahura kwera umuntu mwahuye mukuze abavyeyi baragenda tukabaheba sivyo bo badushize ku yisi sinumva ko uca wiyahura kwera umuntu muhuye mukuze ndi contre yabyo sinumva ko ari umuntu ari conscient urukundo n'ibisatsi bangusa urukundo nyene atari gusa nyene bishitse uravyikurana gerageza urukundo ni kwa runtu rugukura ewana rukugendesha mu ndege uri kukinga kiyumva nk'uri mu ndege biratesa sana nina nkuko mubibona nina guys umugore nina n'umuselibateri yes shaka tuyagire byo celibateri imeze gute nina mu buzima bwo celibateri neko dichamera ubuzima bwo celibateri bon buroroha canke buragora bibaye ndagerageza mu contexte yose ndakora ingene bukoroshe buragora kandi so ubuzima bwo celibateri buraryoshe kuko bon je ndimenya sivyo nzakumenya ko ari jewe nafunguye muhira bimeze gute narisha inzu bamanze bimeze ufite ubimenya wowe nyene n'ubuzima butampuya kubera nta wundi muntu aza kubujamo bitandukanye n'ubwo umuntu aba afise yagize mariage arazi ko ni mu rugo atigereza gufata neza urugo gufata neza umugabo wiwe twe nk'ivyo byose nta kintu kiza kitwambuye muri ivyo hama kuri kote ndavuga yuko usanga bitatworohera kuko burya turi abaselibateri bose ndi moshe cyane kote urumva usanga hari benshi usanga ndavuga gute wagirani vuga unyene nawe wadutesha umwanya oya usanga bwo ubuzima bwacu kubera ko n'ubuzima usanga wonyene kujonderera ni benshi turi tutakidependa ku bavyeyi cyane gose usanga uri kurironderera imbaraga job umunyeshure urironderera usanga ari bikwambuye cyane uravye no kuntu ibintu bitera bizemba ubuzima butera buzemba nawe utaburi kuraronka aho urako kana rero cyo dukunda kugira ingorane imwe y'abantu baca badufatira muri iyo faiblesse twa dufise kabisa uravyumva kode
yes naho washaka mvuga cyane aho nyene bandanye bon naho ucu usanga tugiriye ibibazo abo imitima yacu ibikunda usanga ari ba Mr Black sivyo birekera wacu usanga niwo muntu nawe nyene ubuzima bwiwe abategezwa kubujera niyoza kujera ubuzima bw'abantu babiri kabisa usanga ndibikunda babandi nabo bari bafise boshobora kutujera twebwe natwe usanga ivyo biragora byo tugora kubajera kuko nk'umuntu usanga nkana na papa wanje sinoshobora kumujera sivyo usanga bigoye nabo rusanga batwitambiye imbere ukacuvuga none kirishwa gute nkeneye kubaho ariko ibi ntabyo ntushobora bo ukacusanga rero uriko uratakaza amafizo no sema ashobora kuba atari n'umurundi batiko atari n'umurundi abahanze kimvune yamuha distance umuntu ntazi ugasanga muhuriye uko ku murongo donc ubu nk'aba bantu nka twebwe usanga turi ku ma réseaux sociaux aho byacu ushobora kugira kure amasura yacu akagira kure umuntu gacu usanga aragutwungiye aho nyene umunsi wewe bica bitugora même si yo bakurungikira amahera uribaza ati none biri gute nuko yemeze okay barabitambitse bica bigenda gute hari abo bashukisha amafaranga n'ibindi bigiye bitandukanye ko muri wowe uzi byinshi kundi bemeze gute y'umutama kwitambitse canke umuntu angana na papa wawe akaza kumena mu mafaranga be nta bintu wowe wagukenera canke wowe nta bintu mukenera ko bemeze gute muri mama yo kodi iyo aho mbere ni hatari sana yo so urabona kodi bon mbajije ngo batwitambitse bikagenda gute ndavuga ni nashobora kwitambika halavore nukuvuga batwitambika muri faiblesse yacu sivyo hari abantu bakuze kodi ariko bari irresponsable yabo nyene kabisa ni khatir daje zo afise umugore afise abana mungana peut-être kabonene jeso kana n'umuntu ni nka papa wanje bihava bigenda gute uko bigenda rero nuko arakurondera kwiko dusanga muri faiblesse muko kuntu tubura peut-être ko twideplacer imodoka umbira ati nzoza ndaguhitana ndagudepoza kwishure wowe urubura bus itondera des heures agufatiye ahantu wowe nyene ushobora kuvuga ati ahantu kugira uhasimbuka aho hantu ni kuba ufise decision muri wewe wihaye kandi ikomeye cyane kabisa utovako adufatiye aho rero urumvira wowe nyene hari byinshi bigwanira muri wewe peut-être ufise umutipe musokana nawe ntavyo afise kumva rero tingumane nawe ndi kumwe nawe ariko ego umutima wanje uramuryohererewe ariko ugasanga ivyo bintu ntaco ashoboye kumufasha muri ivyo bibazo ndose rero umushuga daddy kabisa ari abakobwa bitahuye vraiment eyo bikomeje kwa avuga ati je m'en fiche kabisa none nina ibi wowe bikura he sibyo agerageza kuri kandi ari usanga umenga afise raison bibaye ni na situation naho bubaye kabisa sibyo wewe uribana uba mu gito yiwawe sibyo udatashe nta muntu azomenya yuko utatashe ucumenga irikuye urisanzuye sibyo umenga ati nabwo nogenda nkamara y'insobere ntarakimwe cyangwa kubwira ati ngomba kubakira uzoba sagwa akadeplacement kiwawe kabisa yabitesije ibyo bintu nibaza ko nzoshikaho muri 50 abishikemo nko muri 2 mois ou quoi 2 mois ncenda bishika kabisa ukacumenga wo bihamira cyane kuko abakobwa muri twebwe dukunda utuntu tworoshe tutaturusha ewa n'izima tworoshe sana ndagomba ndabwiye ko iyo ari decision ya mbere ikoye kumenya abantu bazokubona entourage usokana n'umupapa bazovuga ni slay queen kabisa ibyo bazovuga ati ari sesagura umukobwa societe d'abord izogufata nabi wowe ubwawe nawe ugiye ku muntu utazi kabisa ntawuzi mu yakuzi n'umupapa w'ikode ni nkubuzi iyo ngeso yayitaguye ryari kabisa ushobora gutinya kuko nyimba zo guhibyo byose nta mahera ufise wewe uzomusiza amahera si amahera uzomwishura ibyo uzomwishura kizi yes nosema kwiki dutinya abantu benshi batinya ngo processo batinya inda abakobwa benshi batinya inda
ariko bakibagira ko ari ibintu biri pya kurushinga kabisa rapport sexuel ni kindi kintu yes sivyo murahana no seulement ingwara ama infection kanaka ariko n'ama sinzi kuri abyumva bavuga ngo kwibana ama étoile kantu nakone kamwe kabisa ufite biba ama étoile bakobwa abahungu ntitubiba ama étoile nimwe mutwiba ama étoile ugasanga mu buzima bwawe rien ne va kabisa nta kintu na kimwe cyo d'avance Nina ufise imigambi myinshi Nina uri très intelligente ariko nta hantu na hamwe ushobora kwinjira bivanye ngo bakunde la façon bashobora kubona gusa bakakwanga ukibintu ibi bintu byavuye he alors que wararenganye ico gihe wararenganye ntanda watwaye kavuga ati sawa ni bon ariko utakaje ugasanga utakaje byinshi biruta uko wari gutwara iyo nda yes sivyo kodi sinubiye no bisigura ko biragoye ababibamwo biragoye ko sudeno ushobora gusanga hari abantu babibayemwo kandi bakabibamo neza banabyishimiye ariko nakomeza kuvuga ko ari ibintu bigoye kumwigema yes biragoye sana okay birabaye kumbure wowe urashobora kuba utabijamo mugabo ufise abagenzi babijamo ugasanga urabonye abagenzi bawe bateza sana bambara fresh ku déplacer ni taxi nta bisi bategera vyo mugabo nawe ugasanga biriko biragukapta ukuntu ko birakwatira nawe ugasanga wagiyemo kodi wewe ni nawe uryoye kubona abo mugendana bateza sana mugabo we ari vya nabi kodi nagomba ndakubwire abantu nk'abo nibo bakunda gutera imbere n'usanga barusi ibintu ukavuga ati kabisa je nanje ntavyo nafashitse je ndiko ndakora cyane ndiko nkoresha umutwe wanje cyangwa ubwenge wanje amaboko wanje byose ugasanga ibyo nafashitse hacu bitwa influence burya utushije ukagira abagenzi babi byose babifuza kabisa rero je sino umuntu mujyamana dufate mu murarana mubana mu nzimwe sivyo murakanze aratisa ahindurikira to ajo neza cyane impuzu yambara impuzu zikaze gusohoka asukira ahantu hakaze ico gufata bus nikirimo oya sivyo kabisa uramubaza rega ivyo urashobora kuvuga ati gahera nk'ukwezi kumwe ukanzo kipobera kirengagiza ukabona ukwezi kukabiguragiye uragenda ukamoza ukoresha kaye kimeze gute kuda kubwiye abakobwa batinyinda kode batinyinda nabwo ivyo bindi byose ntibaza kuvyumvira batinyinda wo murabanye ubona bigenderamo nta ndaratwara gati anje nabijamo harico nabamomvye simbona wewe atesa simbona wewe ariko influence iyo ugize abagenzi rero bameze nk'uko barakwinfluence kandi kenshi vraiment abakobwa ntiduresista urasanga twabigiyemo kabisa kabijanwamo n'abandi ataruko wari ubyumvira kuko ubona babayeho bari muri byo yes nina ubu turi muri bya bihe hari abana b'abakobwa babiciyemo akenshi imbere ugasanga ubu nko bagaca no kuma televiziyo menshi bakigamba kuma TV online bati je sugar daddy ndayiga amafaranga bimeze uku je sinyemeze uku andi majambo menshi ataba keshi cyubayura abavyeyi babaretse canke ndiko umuvyeyi yumvise uri kuragendana n'umutamangana na so wawe nigikomero uri kuramutera ubu turi muri vya bihe tuma twabona ko basirikira ku marezo social bivuga ngene bigenda bivuga no kuvuga kare kwivuga donc bijya bintu ku umwana w'umukobwa ni bon cyayi bameze gute je rumva nta ikintu nuhanura abavyeyi bari wese ufise umwana w'umukobwa ba responsable kabisa umwana ntumubwire umwana w'umukobwa ataba mubana nk'aba dufate tuba twavuye ruguru tukaza kubijumbura ntidushike mu mafamiye yacu tugashika twipangira ucumenga nyene dépendre ku bavyeyi sivyo umwana wawe nubwo zo kugira ati rero papa nsigaye mfise akazi peut-être urabona nubwo ndi muri journalisme umuvyeyi wanje hari ama responsabilité ategerezwa gufata kabisa arabizi nimba nshobora kuronka niyo 200 canke 300 par mois baravuga ati responsabilité arashobora kunyekana kambaza ati hari ico gutse yes arakobwa bijamo kubera ko ntibafise chefo na ruguru kandi biba bigoye koti tugerageze kubatahura biba bigoye muri ubu buzima ikintu komeko kirakade sana urumva hari aba bijamwe bitewe nuko ata support
nta support niyo ino Bujumbura haba gute kodi kuba ibujumbura n'amahera kabisa ico nibaza ko tujumvikana n'amahera yes iko ibintu byazinze nako bibandanya bizimba pa ni Bujumbura ushobora kwifuza akantu ubonye umuntu akambaye kifuza nako bashaka ajya kana basha ijya saha iyisaha yaje ati ijya sasha amaheru yakura nta ukora kiwazi nta ukora urose umuntu aza kwitambika imbere yawe aza kuguha buri kimwe cyose ukeneye yes umugisha usanga ari bigoye cyane nico gituma je sometimes ndabatanga dusibye ko n'ababijamo kubera ingeso yes kubw'ingeso ntaco babuze umuvyeyi ntaca ndakora kuri bo ariko kabijamo kubw'ingeso kabisa muhiri wawe ntaca buze ugasanga umuvyeyi yaratunguye baje umutima warasa sometimes twoza turiyumvira ku bavyeyi bacu kandi abakobwa nk'abo bakunda kugera kuze wumviriza abantu benshi bagize bateye imbere cyane b'abakobwa tutabibona atari kubwa ubuzi ugasanga sinzi byinshi kabisa urumva Nina uravuze yuko bishobora guterwa no kubura support yo muri famille kwibaka mugaro n'abandi babigira Jesse mbona nko umuntu ashobora kuja ku mbuga kabyemerera ari proud yabyo uwo muntu ko biba byatewe na ya support yo muri famille kumbore hari abantu abenshi bacabibona nko gukora ibintu byakoze intwari babibonamwo hits bya bintu navyo bivuze eske ntabari karakangurira urundi rwarukoja mu ivyo bintu bimeze gute baze baba beshi burya je ikintu umuntu nobona ngo aragiye kuri réseaux sociaux muravuze ngo simfa kuvyemera ubikora fresh yama yotsa hamwe ngo jewe ngo kibaho kodi ababikora bari nyegeje kandi ababikora neza nkawe yusanga abadesi tuvuge rero kari ama content yo gukamisha hari abari secret ubona imodoka ishika kumutora kabisa asotse urupanga agiye bibaza umushuga dadiwe sinkunda abantu vraiment no basi wo burubikora ariko ukabikora ku muntu yes ariko ngo pana ngo no munsi naka ngo ni nayi bari ico gipapa iwana kumana nico umushuga dadi gwawe uza kugutora basi ni rugutore n'amahoro meza rugutware gusa ntugumutambatamba ngo nani ari ibintu twikwegera byinje ngo ndabivuga kino ni mugitinya gutwarinda kabisa sivyo bon nako mutinya gutwarinda ntimutinya ibindi bintu kandi ari byo bikaze kabisa zinyegeje inyuma wo gutwariyo ndabasika genda neza Nina genda shaka kumenya eske uragendanye namushikamo dadi wavuze ko abakobwa bubu kenshi ibintu byo gutwarinda nivyo bagirira ubwoba mbeske muragendanye na sugar daddy murakoze icyo mukora byose and then murageze no biro kumbore agaguha n'ibintu byose wifuza arabaho ama déplacement amazu n'ibindi byishivye mbega eske inyuma y'ivyo byose bigiye byabaye mbega umukobwa ntangaruka mbibeza bikamuteza ingaruka mbi none zobura gutega shaka uwo muntu ntashobora kugutwara ushobora kugira mariage ngo abe stable kuri wowe gusa afise famille naho rero bataratangura kurogana gamana yanje ibaze rero umugore wawe akumenye kuko hari ibintu biza kubura mu rugo yes umugore araza kubibona araza guhomarka yuko hari ikintu kiko kiragenda ahantu wavuye imodoka antuka uko biri kose nubwo ufise amaheranga na gute ahantu wavuye imodoka ntiwo biyobeka yes imodoka irahavuye umugore wawe araza gutangura kwiyumvira canke haragera iminsi ukabura mu rugo atangura kwiyumvira abakeye ntugire rero mari chance ngo umugore akumenye ntibiba byiza ntabo vyereye vraiment kabisa akumenye ntabo vyereye ingaruka mbi kodi no seulement kuba yakumenye icocuka kibigisigiye gishobora kuba ariko jaro agiye muranyumvira ntibiyumvira kubana biwe kuri kuranyagitunga ry'abana biwe ibaze nk'umwana ashayinge naza kwisanga n'umwana mungana nkawe ingena aza kwisanga ntashobora kugutwara koti ego pete twaraguhaye inzu uraguhaye imodoka aguhaye house ya bien byose kira kitura kifise ariko uko bigenda kose uzamukeneye mu buzima nta muntu n'umwe yifuza kuba hari abantu benshi basa amahera ariko batabiryoherera uko biri kose uzotegeza ku muntu uzogira nzobana
kabisa sivyo uwo muntu rero aho yaba yaramaze kwigarurira kuronka uwundi mutipe ukaza kodi je tubwizanye kuri uranzi neza yuko ndi ninja number 1 kabisa sivyo uzi ko mfise house nta kazi mfise uzi ko mfise imodoka tabura essence ko DJ wokwemera wonyiteza wewe je bintu ko bigoye man wonyiteza biba bigoye ariko uko bikose ndakeneye n'ubundi naho no kwiteza no nzi ko hari ibintu bifise gahanga ariko nkeneye umuntu tubana ndafise ndakeneye umuntu tubana uko biri kose none wonyiteza sha byogorana bro ibyo bibazo rero ucusanga ukuragira ugasanga umuntu yaradeprime kandi afite byose ego bro nomenga ntibutonze mu mutwe kandi afite byose usokera ahantu wakaze nta na kimwe ubuze mubironkana amahoro okay aho birabaye uraronse sugar daddy aragusohokanya arakuryoheje muri kimwe cyose wifuza akujana ku beach koga mu piscine zimvye aragusohokana mu bare buryoshe ewana muri make hose aragukorera buri kimwe cyose cyo enjoy. Okay rero turagiye turabandaniye uragiye kuba naho biraheze bikagenda eske vya bintu utakibironka biraheze bikakorohera kuba wubakana no mwadesize kubaka mu gihe warose ntuzenya keya zirimwo finance mirenze zirimwo investition mirenze ku mushugada babimeze gute bon je siribaza kugura ukorohereza rukarama kuko uko uba waramenyereye siko biba biri yandi usanga kuza kubwira umugabo amadepense arenze kubera ko wamenyereye gusokerana wakaze wamenyereye kubintu biri high utusubira hasi rero biragoye ari byo wamenyereye kandi nta mahera wowe byagutwara ntiwabiza kuya wumva ngena amahera arusha kuronka uza wumva umenga kumubwira se nshaka gusokera mtipe wa nama ya rafisi kodi wamenyereye kujya inkoko nko kujya igitumbura muzaho biva kuko umuntu vraiment umuntu adakora ngo yumva amahera ngena ruhishe kuyagaspiya n'ibikora nigashamira warose kodi urampaye amahera umpaye nka 200,000 ntacu ndagukoreye sivyo sinarushe kabisa merembo kwitso shaka ndaza kurya so ndasohoka ndafungura ndaja muri piscine ahantu sinshaka sivyo ushkamera hetse kandi simbabara nararusha ntubuzi yava mu sivyo ntuba wararusha rero usanga biragoye kuko ari nk'umuntu we yamenyereye ku atasokanye n'uwo muntu umwe gusa yasokanye n'abantu benshi kubaka biramugora yamenyereye benshi sivyo yamenyereye benshi hariho mubo yamenyereye muhondire mvuge kino kintu Alice hariho mubo yamenyereye bon yamenyereye canke yaciyeko yahonjeje henshi sivyo hariho uwo uzosanga yarakunze cyane kandi azokwama yagiye kumurondera gore wamutwaye inyimba utazomeze nk'umuntu chabiyanga azoguma yagiye kurondera wa wundi abantu batahura kitwa batahuye betetwa batahuye ko twatahuye bazi kabisa je natahuye neza cyane n'abantu bako badukurikirana kuri akamu TV kuri content ubaha ico sico cyo nyene cyo tuma badatahuye sico tuma badatahuye yes nina twayaze vyinshi ava ko turangiza ikiganiro cyacu zakubwira ikintu kimwe canke bibiri abantu basibagisha kibintu vyakusa ndavuga babajene babashaka kibintu bataruhiye kuba mu buzima butoroshe batazi sokse yaje ijambo rimwe canke kabiri ryo bafasha amatwikomereza rega turavuga ntituvuga les filles bavuga ngo jenga nzanga nigira umuhanuzi ariko biba bikenewe bon reka tuze turafashanya nibihe turimo ivana nibihe turimo yes birafasha ariko sinje gucira urubanza abantu mufise umushuga daddy ushobora kuba tawundi umuntu ufise musokana kandi kabiri ubwo buzima wumva kuryoheye kubamo sinje kukujuja sininga kugenda kujuje ariko je byoba byiza basi reka tunormalize ibintu byoba byiza basi ufatanye n'uwo mushuga daddy wenyine yes sivyo apana uno munsi dikume no uniku hariya wundi hari yindi kote ndavuga yuko ibintu birarondeka yes ubuzima burarondekwa kandi buraronkwa donc
tu trouves si tu cherches uraronka tureke kwibanda cyane ku bizarre kabisa sivyo tureke tube muri iyi miserable vie umunsi twarusama yatuvuga ati napfuye kure ego ico kintu kiraryoshe kiratesa sana ico kintu kiratesa ariko kubuzo kwama wari wawo ndi nyene nta bishasha iyo réussite yawe n'ubuzo igira mu buzima zo kwa musanga nta bishasha bon zo kwa mana kwica basha bavuga ko di ngo natwe tuba twarushe ga ntibabiha ku buntu ariko kukuru waje navuze suko je navuze kukuru waje ndiko ndavuga ni ugukora ivyo ugakora ivyi wawe ono des projets imbo umuntu akwitambitse imbere mu gatishaka projet ni basi akufinance bana yuko muzogumana defiye mukerebuke apana yuko muzogumana bon umwanya umwe akagenda nk'igihe gishitse akagenda ataco nawe wubatse gisigara kiraguhemba zoca usubira hasi baprofite koresha umwanya imba muri kumwe koresha umwanya unyarutse uronka ikintu nawe kizosubira kizogenda kiragufasha kabisa ariko bivanye nuko wowe wahisemo kubaho mu buzima bwo kugira abantu bose bashuga daddy yes ko boss no bahanura abandi kugira abashuga daddy nibaze ko n'abahungu bacu bakora ngaha barakeneye abakobwa bakundana kize kubavanga kabisa kubavanga n'abantu bafite amahera nababwiye tuzoyaronka nika tureke kuba presse cyane no kukintu c'amafaranga tureke ubuzima turimo dutegurire kazoza keza kabisa sivyo umva rero umuntu wese yobaho ukavyumva ariko mu kumenya neza uko ushobora kubyitwaramo ivyo bintu byose burimo byitwaremo neza nyimba ari byo rimwe jewe ntavyo ndimo n'abatabirimo sidabahanuye kubijamo ko bifise ingaruka nuvuga ko atari nziza nimba warabonye uwo vyereye wewe no pense pas ko nawe bica biza kukwerera kabisa shimye cyane abantu badukurikiranye kuva ku ntahugera ku mpera tizere ko n'undi munsi tuzongera gukorana mu bintu vy'impanuro bimeze nk'uko nyene biba biryoshe biba bitesa sana wanwana n'urundi rwaruka guys biba biryoshe kumbure urashobora kuraba kugira ico kigufashije nyamba ufisa uwo mushuga daddy wawe yes profit usigarana ikintu guys nuko umufina sigarana ikintu uzovuga ati twagendanye na sugar daddy yes reka tubashimiye cyane abakuzi ba Kamu TV imbere yuko ndangiza ikiganiro gusa ndabasaba manze kandi subscribe utarabikora mukore na commentaire guys muraduha ingufu cyane muye mu comments mukavuga ahantu ni fo aha ni bien ewana biradutesa sana bituma ipoemi dasanzwe cyane kabisa genda bashimiye niko Mr Black Nina merveille asante sana I love you so much